je urazi ko ngo paracetamol zine abandi banwa zibiri ndabanyongera zinditsi umva reka ndabikubwiye si comedy ndashaka utino ko araduza cyenze cyangwa 16 top chaque samedi uranegera ukacu usanga ndazinyo umwumanya mejeje ariko umutwe ukakumubwira areka move ngo areka ico gikombe cy'indengane Mwami we ico kingombe cy'indengane. Hello guys, ndabaramukije mwese mandari mukurikirana ibiganiro bica kuri DFTV mukaba muri mu kiganiro Hit Stars News mukaba mugishikirizwa nanje Dinye Delicia. Uno munsi tukaba twashatse kuyaga numwe mu bakomedian baba ngaha bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Uwo nawe si uwundi twahitsemwe gutangurana na Commanda muri kino kiganiro Hit Stars News. Tukaba twaramutse tumusanga ku rugo iwe aho asanzwe aba. Reka ndamwegere kugira ngo dushobore kuyaga rimwe canke abiri twumve amakuru yiwe. Urakoze cyane. Yes guys, ndasiyo kubaramutsa mwese mandaya mudukurikirana kuri DFTV nkuko mubibona namaze gushikira Commanda. Reka ndamuhakanya kugira ngo ashobore kubaramutsa namwe. Ndabaramukije bantu nshuti zanje bakundwa bacu bakundwa banje ya nawe ntabazi yambo be turi hehe DFTV. DFTV turabahaye ikaze mudukurikirana yo my god mudukurikirana mugira ico bita subscribe mugira ico bita sabone yo mube benshi cyane hama ibintu byoshe amakuru atandukanye muzora muyaronka muciye apa Commanda subirungire amazina yawe yose nitwa Commanda kabaterero twe nyundo funderi kinyugunyugu mitunu ya kasike y'abajaje yo tuboko tuguru utwo nitwabana rebe yongere dushasha hari andi mazina bitse mane my sister na njambuye my nigga my sister ya wallahi ni mengi sana none ubundi Commanda amazina yiwe y'ukuri nayahe amazina y'ukuri ya Commanda ni Mizero Gustave ya none Commanda ryavuye he ayo yandi yose yavuye he so ariko amazina y'ukuri ko izina ry'ukuri ryatangwe kuza nkivuka bacu banyita Commanda banyise Commanda yari data wacu kubera iki yakwise Commanda akinyita Commanda kuko juste nari mfutse mu muryango ndeha nk'akadaje kaboke afite ndakanu gagufi baca banyita Commanda abatu umuntu kwaraje mvuka mu bantu barebare babandi bavuka na Yesu Kristo wana barefu baca yumbira ati none ubaravyo nyene ucomba none ukajya gangu kacomike Commanda waruke ntumenye ko Commanda ari hana Jesus sema pigia makofi Commanda tubitiri kuri Commanda none bagukomera amashi kubera urehana Yesu bagukomera amashi kubera iki obankomeze bangura urazi kupfa aho waciye hari gikuri kindi wabonye vugisha ukuri ntumbeshe cameraman acabeshutsa hari ikindi gikuri sawa rero piga makofi sasa piga makofi sawa case rabana ariko natwombije kumukorera amashi okay Commanda ni cyari wamenye ko ufise ingabirano yuko ushaka gutwenza abantu ku rugezo nkuru gose ni cyari namenye ko nagize ingabira no gutwenza kugeza kuko iye nijya ingabira nayimenye gusa abantu bambwira ati wamu uratwenza umva akanuko sinavuga akanuko sinagira nasanga abantu bari gusika bakumbaga batwenze cyane asha gushika ndabikurana inza ndaja mu makrebe ico gihe babyita materiat tujya gutamba ku ma stage bampembe 3 2 cyanye 5 za 2003 4 5 kuduka ariko byite rero hari gihero nagiye kumenya kariyo ngabirano yanje ewana amakomedi atanguye abantu bagira tukinye komedi oba ufise impano nyinshi nziza cyane kuko abandi komedi burayi zirarihazi mu Burundi nta bintu bya komedi byari byahitinge sana kuko awatanguje komedi nga mu Burundi ni Kigingi wenyene twanatuye twagiye twiga kuri Kigingi ariko izo mpano urumva twari tuzifise turabona aho tumenera handi bijyahita trisheri twivye turabe kuri abandi n'abandi twakurikirana zo hanze nyene cyo byumva kurushika nino saha bona yuko ariyo
kazi kanje kariko kazi kanje ya nubu unye na Delisi yaje kundaba ngaha kubera ariko kazi kanje ankoremo urusaku ankoremo amajambo kakazi kanje nkorera kuri Ihuriro TV ego ndabeshega dede oya je sinaje gusapa amajambo je ndiko ndakuyagisha ya nyagisha sasa none uyagisha umuntu ushaka urumva Commanda harya uramukurako oya wambujije tucinjira nyene ndamukije guca ibintu vya corona ariko hari byo wampa wariko wabindundiye byinshi Commanda wakoze kunyizera Commanda novuga ati Commanda wa 2005 na Commanda w'ubu unye nirihe tandukaniro rihari kuko kera warakina n'uburakina nirihe tandukaniro rihari Commanda wa 2005 yarehuko Commanda wa 2020 arehuko reka magarare 1m30 Commanda warapimye urabona neza kupima 1m30 neza cyane 1m30 surahaguruke turabe Commanda we nta 1m30 oya je navuze mu buryo bwa comedy mu buryo bwa comedy urinze ndagwaye karorero Commanda 2005 areho mu buryo bwa comedy bwa 2005 twabyita triade twarehuko ku ma stage ku maki jana bandi za Desire narehuko ubu Commanda areha uko 1m30 atumigwa ko abamwizeye ndashimira cyane manager wanje Ngabo wa Misi ahari hose nakwatakora ku bwa Ihuriro TV ku bwa Commanda kandi ntaco mbora kubera we ndakubikiye ibanga muzewe wendo wangu so ego Commanda nuyuhe muntu amwinspira cyane uretse Kigingi wonga anye nuwuhe uwundi muntu amwinspira so bariho Gasore ego abo mu Ihuriro TV ego cyane we yaturetse abo mu Burundi nta wundi muntu uvuga ati uyu muntu birimo akoze akantu nanje ndabona umengo nugakora akakantoka so bariho banyagiso mutama Kanyomvya ndamukunda nagira abana yarankubise nkoni maniga nako je ndakunda maniga ngo nibaza ko kora nkunda guterama n'abahungu urumva abana na Mfise umuntu nkawe we ngo masheri canke sister umba my sister araje Kanyomvya vraiment je ndamukunda sana umuntu akina ibintu nkaryoherwa cyane na byari nabo bavuga ati nubugugu nakazi ni kabugugu ubaye umugugu naryo usanga uko akina ibintu bitaryohera abantu ubu nubo bugugu wiyumvise gute ushoboye gukinana na Kanyomvya ari umuntu akwinspira so Kanyomvya nararyohewe narabyifuza nawe kumbe rero natwagiye mu Rwanda nababyifuza burya rero abagabo barara kubiri bakarota kumwe indoto rero twagiye kumusaba korabo Kanyomvya nawe yarashaka ko twokorana uko nukuri nawe yarabitubye niryo jambo yashitse tukiramukanya ambwira aranangwa mu ndaranterura aranegera arambye ati nukuri ndahimbagwa cyane nabonye akora video bazi mu rugo bari bazicagiye cyane mu Rwanda babundi twakorana Kachameni Darcy burya bwarabayiti rwose mu Rwanda ya ego Bega inyuma ya Kachameni Darcy nta wundi muntu urabona ushobora kuvuga iti no musubiriza canke twokina neza nka kujya anye Kachameni twakina aba comedy bariho abantu bariho talent ziriko ziraboneka mbere mu Burundi urazika asigari y'abakomedie benshi n'uvyutse n'urose aja muri comedy ariko reka barondereye hose imigisha y'abantu iratandukanye ariko vraiment y'abana bagwiriye amba babona karakaze ko kwimiza habo munsi ako ni byiza kwerekana talent yawe nibaze kwere vraiment imitima y'abarundi bari barekize barambo badatwenga tubatwenga cyari umuntu nitaramba ariko wasiga twenga nukuri kw'Imana Delisa sino kubesha ikinyo cyose naribona wamenga wamuteye ibirage bigasha ukuntu ariko unyaratwenga nukuri ko cumenga no mumarayika yibereye aho se Commanda ni zihe manuka canke ni zihe ngorano maze guhura nazo muri kano kazi kawe ka misi yose
izi impanuka zirabaho, ingorane zirabaho zaho dukinira, ugasanga turagiye gukina ahantu muyo saha atanu umwana ubona mu musegonda ukaca ubona isindi ry'abantu wiyenda ukababuza, ahubwo rero ukamengura abatumye. Urumva ico kintu mparameza tournage imisi yose umutwe usanzwe ufise na munini ubu ngana gutya nyene nka kasike y'abajaji uba wabaye muri je urazi ko nko paracetamol zine abandi bantu zibiri ndabanyongera zinditsi umva reka ndabikubwire si comedy ndashaka kutsina ko araduza 15 cyangwa 16 top chaque samedi uranegera ukacu usanga ndazinyo mwumanya mejeje ariko umutwe ukakumubwira areka mofe ngo areka urumva ngakwera kwa kundi we ano gufata umwana ukamukangatiza kugira agira ubwoba ariko basutuma nakantu reka ni atari mama amabanga abantu bavuga ati babona kajya kazi kacu akibaza ati ni ibintu byoroshe yajya namwuga udakiza kandi namwuga utagora nawe ngakugumufasha kumbaza ibintu utafise akabati k'amajambo pole sana. Okay, Commanda, abandi ba Comedien barakunda gufatwa nabi aho basanzwe benshi bakabita abasazi, abandi bakababwira amajambo bon bivanye n'ukuntu bakina. Wewe ni gute bakwakira aho usanzwe? Cyo kuri je bawumva n'ukuri barama respect barankunda. Abatovyi ni babura no kuri Yesu Kristo bamyeho ati dukina burya bugugubwa we n'ubona gushaje ndabwira ko shaje nasowe ari yakubyaye katamva fisi je shaje he ari minka nyarufisi aho rero ugasanga umuntu ambye ko shaje n'umuntu yanasatsi iwabo basi buvugana yararunguye ugasanga n'umuntu afise 40 zibura 2 cyanye zikwi atararongora none ukacomba ubwo ujya bugugukina we nona ko wasaze nona kushaje ukuze umuntu ni grand frère nyene ndamurera nunga ndamugiranga wacu usanga akambwira ibyo none uvyakira gute? Ndavyakira ibisanzwe cyo ndaba umuntu akwisi kigugu utari kijuju niwe bari kijuju kuko ivyumviro vyiwe nivyo biba ari bijuju kuko derisera cyangwa Commanda n'abayamubye kuri kijuju canye kumwanka iwe ivyumviro niwe bimwanka suba umwanka urugumira ku kazi kawe uzobura wirenganye kajya ko gatisha yishimye uramurashona wirenganye amama utazobatera amajambo agukubita no kuntu ashazo kujya menyo mu mutwe simvuze byose. Okay, Commanda, hariho amakuru avuga yuko wubatse inzu ushaka kurushinga nimba atari banga duhumuco so kurushinga gushinga icumi oya kubaka kugira mariage kugira ubugeni. Yego kugira ubugeni mariage ni mu gifaransa. Ego kugira ubugeni. Okay, kubaka mana arabikoze nyene cyo byumva nyene ego bena nyene turi canye ego ariko sindagera kurongora aho Imana izomumpera ivy'Imana bijya abaramvyi kandi ibiri n'amaguru ibiri abari n'amaguru barya ibiri kure abari n'amaguru barya ibiri kure canke ibiri kure bijya abari n'amaguru none nico kimwe abari n'amaguru barya ibiri kure hama nawe uvuze gute ibiri kure bijya abari n'amaguru umva kari cyakiro ikirundi kigenda kivyara ikindi kirundi cyo wanje cyo umunsi. Commanda, baravuga neza yuko hariho umukobwa mwe marakundanye kwa Naniya abari we ushaka gushira mu nduga kubera umugore. Ico gikombe cy'indengane mwami we ico kigombe cy'indengane so jewe nakubwiye bakubwiye ariko sije nakubwiye woko ufise contact yanje na Mfise yuwawe nakubwira Darisia araza kanoguhisha kandi urabizi ko je nawe cyata tutsinanye utarampemukira ibyo tuvyoze gusa abantu baje bibaza ibindi byinshi tubasize muri kabazo utarampemukira gusa ego
ntawe fise ariko gusima ndiko nasenga Imana imumpe hama dutegurira nikazoza twubakane Kristo niyamumpa nzoca ndabibabwira ndabibamenyesha ariko mu gihe hataragera tuvyumva nyene butenyenya tugasenga tukatitira ku mavi Imana ikatwishura nkaronka umukobwa mwiza nko nigeze gukundana nawe kera ariyiza hari hose ahari kuri mikro ariyizi kweri yego Commanda gira ikintu bwiye nyene Ihuriro TV ya ikintu bwiye nyene Ihuriro TV nambwira mzee anafanya tukumbuki na sisi kiratumena nakaye kajambo bwira abakunzi ba DFTV hapana umbiriza kwa DFTV ndababwiye ariko ndiko nabwira wa Ihuriro kwanza na mzee na fanya vitu manjonjo iko wazarondo wanakuambia vitu manjonjo ile samedi ikifika tutatravailler papa woso na ufumoko ama akajambo kabiwanyu ego biwacu abiwanyu nukuri kw'Imana je nzoba hafi bantumiye nzobaryohera turi bamwe twose rimwe dusangiye kabisi nagahiye yaba Ihuriro yaba mwebwe twese turi bamwe Commanda ndagushimiye cyane kuri uno mwanya uduhaye reka nshimire n'abadahengeshanya kurikirana DFTV kuri micro ya Ding Delicia mu kiganiro Hit Stars News ntimwibagire gufatana bya binyobwa bimwe bituma amagara yacu amera neza bya Crown Royal ntimwibagire kuri n'ababandi bakunda tumwe dutuma mu mutwe hamererwa neza cyane muri kino kizana cha corona dusezerana ngo ciao